ariko kandi twongera twakira ikaze bino bicocoro muri filime. Twabonye yuko bitogenda gutya turavuga ati mu kwakira bino bicocoro impene yoyo tugezwa ku niko. Ahubwo bagerageze bayinyarutse bayizana igishushe bumvirize ko ururimi rukiri mu kanwa. Hariya mu buhinga badufashe bihute cyane kuko amazi yazindutse ageze kure kugira ngo babanze banzimanire abashitsi babaronse ico kunywa ndetse babaronse n'ico gufungura hanyuma tuce tubandanye. Ariko igituma turi hano hari ibintu bibiri yatumye tuba hano. Icambere turiko turigina intsinzi twaronse muri filme yitwa Umwasi. Filme yitwa Umwasi ni filme yagiye mu mahiganwa muri Festival, ishobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza kigira kabiri. Mufashe tubikomere Imana mu. Rero nihangana hanaciye ngira ko kubera nabonye batevye kugira ngo nibamara kuba bamaze kwitegura tuce tugira ko hanyuma filme Umwasi ni filme yaduhaye amahirwe yo gutsindira kibanza ca kabiri, turonka certificat, turonka naka envelope akabahashe, turonke dufate kano kanya gushimira Festival. Abantu bashobora kwiyumvira ati ndabivuze nteba oya. Twaciye tuja mu bikorwa byinshi murabizi, tuja mu bikorwa by'itara ry'umuririmbyi, bikorwa bijanye n'indirimbo, ngira ngo benshi barakurekeranye indirimbo, barabonye indirimbo Fungwa Milango ya Baraka twakoranye n'umuririmbyi kazi Rose Muhando. Rero twaciye tuja mu bintu by'indirimbo cyane, ariko kandi tuja no muri tournage ya filme Ubuzima, nayo ikaba ari filme igiye gusohoka kwa gatatu w'inondwi iza. Rero turi hano ubwa mbere na mbere kugira ngo dushime ababanye natwe muri filme Ubuzima, twongere dusangire. Kenshi na kenshi abakinyi dukoresha bakoresha umwanya wabo, amafaranga yabo rimwe na rimwe ugasanga ibintu ntibyoroshe. Rero murabizi yuko bakoresha ubwitange bwinshi. Ntitwaronse ikintu kinini ngo muheve mwiyumvira ngo amafaranga yavuye muri Festival ni menshi. Hari akamvelope gatoyi ko kudushimira, ariko ako kamvelope nase kukarya jenyene ndakabika kugira ngo tugasangire na bano bantu bamfashije kurwa turiko turakora no filme Ubuzima. Ikigira kabiri twace turonka twagize amahirwe, twaronse akaryo keza ko kwigina ino filme nshasha, sinoyita nshasha ahubwo ni parti nshasha y'ino filme Ubuzima. Ni kuvuga ngo igice ca gatandatu. Abagiye bakurikirana filme Ubuzima ni filme yakurikiranwe cyane, ni filme yagize intahe nyinshi cyane. Hari abantu benshi bakijijwe bivanye na filme Ubuzima, gushika n'ubu ndacakira intahe nyinshi z'abantu bagiye bakurikirana filme Ubuzima. Hariho n'abandi nasengeye bakira Yesu umwami n'umukiza bambwira ati twafashijwe cyane na filme Ubuzima. Rero banywanyi bacu na bafana bacu beza, mwaraduteye intege cyane, ni naco catumye twiyumvira kubandanya ino filme Ubuzima kugira ngo abantu babandanye bafashwe. Rero turi hano kandi twigina ino filme Ubuzima igice ca gatandatu igiye gusohoka vuba, no kuvuga ngo ku munsi wa gatatu iyo ndwi tugiye gutanguka. Ariko hamwe n'ibyo
murabizi yuko mu bice bitanu biheze hariho abakinyi bakinye muri iyo film, ariko twakiriye abandi bakinyi bashasha. Kuri jewe n'iteka ridasanzwe kwakira bano bakinyi, kuko ndabita ibihangange kuko bamaze imyaka myinshi bari muri game. Rero kuza muri filme ubuzima numva ari umugisha. Uyu ni mama kaje neza, ni mama Enoke yamutumye kugira ngo amuserukire, yasimbiye mu mahanga. Ubu rero urumva niwe mama, muramuzi muri filme ubuzima. Ariko mu buzima bwa misi yose mama amvyara n'uyu na papa n'uyu. Uyu ni mama muri filme ubuzima. Hanyuma twakiriye ubundi mukinyi mushasha mwari musanzwe mumenyereye cyane muri comedy na cyane cyane kwa Mutima, uwitwa Alice. Reka tumusabe ahaguruke kugira ngo abatugere nkuko. Turi kumwe kandi na Joaquim Mzee Yusuf. Biramucanga, urumva ni Mzee Yusuf akongera akaba Joaquim, urumva yuko nawe biramugora, hari gihe abura n'ingene aramukanye. Ariko kandi turi kumwe na Estime yafatiriwe ntiyashoboye gushika hano. Turi kumwe kandi n'umukinyi mushasha uyareka aradufasha muri protocol, yitwa Christophe, n'abandi sinza kubadondagura benshi. Baruvera musanzwe mubazi muri filme ubuzima, Vianney musanzwe mumuzi muri filme ubuzima, n'aba bose barakinye barabaye aba acteur muri filme ubuzima, nabo barimo. Urumva yuko n'umugisha yongereye. Rero byari byo bintu bitatu: kwigina intsinzi twaronse muri filme Umwansi, guhakaze filme ubuzima twongera dusangira, ariko kandi twongera twakira ikaze bino bicocoro muri filme. Twabonye yuko bitogenda gutya, turavuga ati mu kwakira bino bicocoro impene yoyo itegerezwa kunika. Ahubwo bagerageze bayinyarutse bayizana igishushe bumvirize ko ururimi rukiri mu kanwa. Turabashimiye bariko babikora neza cyane. Bace bagira ko bazana n'ibyo gufungura, abantu bihereze baryoherwe, na cyane cyane iyo mpene bayigigishushe niho ibimeze neza. Sinzi atwa twasabye yuko boshira imeza kugira ngo abantu bace kwisera, ariko biramutse bidakunze nta kibazo baraba ukuntu babyorganiza kugira ngo byose bigende neza. Rero Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane mwebwe mwaje kudushigikira, ndabashimiye cyane mwe mwaje kubana natwe muri ino filme ubuzima. Igice cya gatandatu igiye kuja habona ku munsi wa gatatu mu ndwiza itariki 23. Murumva yuko hanegeze. Rero Imana ibaha umugisha, ndabipfurije akayabagu, muryoherwe, Imana ibahezagire, murakoze.
Imana ishimwe kandi Amen. turanezerewe turahimbawe kuri uno munsi uri hejuru bivanye n'ubwizigirwa bw'Imana yacu. Twari twababwiye yuko turi hano ubwimvo nyamukuru zishika kuri zitatu. Imvo ya mbere twari gushimira abakinnyi twongera twikeza kubw'intsinzi twatahukanye muri filime Umwansi, kandi filime Umwansi abariko bararaba kuri YouTube iriko irakwiza irababa ibihumbi 100 cyangwa ishobora kuba yaramaze no kubikwiza maze iminsi ntako ndakurikirana. Murumva yuko ari ikintu cyo gukenguruka no gushima Imana mufashe tukomere Imana amashi. Ego turashimye Imana yo yadushoboje ikadutera iteka ikongera ikayiha igikundiro mu bantu. N'inyigisho irimwo muri filime Umwansi, n'inyigisho yafashije benshi kandi n'ubu kibandanye bafasha. Imana nibishimye. Imvo igira kabiri twababwiye yuko tuhari ntumbero nashaka gushimira abantu bamwe bamwe, nubwo uno mwanya atakintu nateguye cyo kubashimira, bari ku mutima kandi ndazi yuko bitazoherera mu majambo, bizohera mu majambo. Tuzokwitunganya neza hanyuma babibone yuko gushima si uguhora, kandi gushima si amajambo ahubwo ni n'ibikorwa. Reka munyemerere dushimire cyane by'umwihariko umukameraman kongera akaba umwedita wa filime Ubuzima, nawe ni Aimable. Ahaguruka hari mu mubone hanyuma mufashe tumukomera amashyi menshi. Nukuri nagira ndagushimire kuko dukorana neza, byarenze ibyo kuba imigenderanire y'ubukameraman, ambera umugenzi, ambera inshuti. Bavuga ngo inshuti y'ukuri wibonera mu magogo. Hari igihe tuba turi kuri terrain ibikorwa bikaba ndetse byagoranye, ariko ikigeragezo kiza ntabona yuko umengo kije kirondera jewe, ahubwo abona ko kije nawe nikimurondera canke kije kirondera twese. N'umuntu yihangana kandi agerageza kugira ngo filme iboneke ku mwanya. Ivyo ndabikushimira cyane, kandi wewe umunsi umwe nzogukorera akantu. Nzogukorera akantu kimya kabisa, burya ndagufise. Hanyuma umuntu agira kabiri nagira shimire ni mama Enoke, mama Kajeneza, mama Dorcas canke mama Joseline. Nawe nahaguruke mu mubone twongere tumukomera amashi menshi. Imana iguhezagire cyane mama. Jewe sinkimubona nk'ukumengo ni mama mu vya filime, ahubwo ndamufata nk'umuvyeyi, kandi amba hafi mu buryo budasanzwe nk'uko uyu muvyeyi yitaho umwana wiwe nyene, ndetse aba yifuza no kumenya mwana waramutse amahoro, wiriwe amahoro. N'igihe maze iminsi abona umengo nafatiriwe sindiko ndavuga, wanaca tora agatelefone akambaza ati mbe muri amahoro ko mbona umenga wacecetse, urakomeye, ni sawa? Nukuri ndabimushimira cyane. Arakunda igikorwa ku buryo ashobora kugara. Imana aramuteye iteka, arafise akazi, arafise utwo akora, acuruza ibyombo byiza cyane ngaho mu isoko mu Kamenge. Uzoba akeneye ibyombo bya bindi original, amasahane, amasafuriya, amasorori, basha ntihagira ahandi muzotumbera, ni hano kwa mama Joseline. Rero arashobora kwemera kugara mu bikorwa by'uwo yarimwo kubera gukunda filme, akitanga akaza akabana natwe. Ni ikintu gikomeye cyane, ibyo ndabigushimira ko cyane, ingene unyitaho, ingene umba hafi, twaronse tutaronse, mu buryo bwose. Ikindi kintu ni umumama akunda filme ku rwego ruteye ubwoba. En plus ni umumama w'umuprofessionnel,
oya ndabisubiyemwo n'umuprofessionnel ngira ngo muhora mubona filme akina canke ifilme yose ukuntu ayikina si vya bindi je no mu classe nkavuga ngo muba mama babakinyi b'amareresi hano mu Burundi uyu turamufise turamufise umuntu ashobora gukina ibintu vy'igi professionnel umuntu ashobora gukina ibintu scene yari yose umuhaye no kuvuga jewe kubwanje ndagushimira kandi team ya filme ubuzima turagushimira cyane kukugira n'umugisha ubandanye ubana natwe kandi imbere ni heza ndabisubiyemwo imbere ni heza ibyacu saha bicira kuko dufise vision dufise aho twavuye naho turiko turaja kandi umva hamwe n'Imana izotugeza ku ndoto zacu indoto zacu nazo ziragutse nini rero ndizera yuko kubana nanje ndavye uko atamusi uzokwicara ngo byicuze warambereye umugisha nanje nzokubera umugisha warambereye umuvyeyi nanje nzokubera umwana birashoboka pour le moment ukaba utarabibona ariko ndagusezeraniye hamwe n'Imana yo mwijuru ndazi ko ari izotuma bikunda ndazi yuko nzokubera umugisha binyaruka biteba icyonzi nzokubera umugisha kuko nawe warambereye umugisha rero bandanya utube hafi bandanya utwiteho ndazi yuko muri twebwe uri nararibonye mu miseze twariko turafeta anniversaire yiwe y'imyaka 50 urumva rero yuko ari nararibonye arafise ico yoduhanura rero ndabisubiyemwo warambereye umugisha nzokubera umugisha kandi ibi ndiko ndakubwira samajambo gusa oya ibyacu saha bicira ishimire kandi Miriam twabanye guhera muri filme ubuzima guhera mu gice ca mbere ubuhoho yaraduze garade kiya gihe yari cyane abakinyi bose twabanye muri filme ubuzima haba mu bice bitanu byari biheze canke muri bibi bigiye kubandanya hari benshi mugiye kubandanya mubona nka ba Alvera ndazi yuko hari abantu benshi bakunda cyane Alvera kumubona ari kararira sinzi rero ko azorira sinzi uko azoyabaye mu asasi sinzi hola zokina ubu oyi ariko ico nzi nuko abantu bitege kuryoherwa muri filme ubuzima hanyuma by'umwihariko turafise abakinyi nkuko nababwiye ngo nibashasha muri timu yacu ya filme ubuzima ariko si bashasha muri game turafise Alice uyu rero mugiye kumubona mwarabonye imponja uyu ariteguye kabisa turakwakiriye cyane Alice muri filme ubuzima kandi kubana natwe ndazi yuko navyo bizogira ahantu bikugejeje ndazi yuko warugeze kure ariko kubwo kubana natwe wihuje n'ayandi mavuta rero ano mavuta akugeze kure kandi ano mavuta akugururire n'indi miryango agushitse no kuyindi ntambwe aho wipfuza kugera Imana yo mwijuru yakugeze kuko nituma byose bikunda turafise Joachim Imana iguhezagire Joachim hari abantu benshi bamubona kuri kamera ariko Joachim ngirame nibanga kuko sindakabati Joachim ari iyindi impano afise ntimwiyumvire ngo ni comedy ndazi bamwe bamaze gutangura gutwenga kubera n'umuntu imisi yose yamadutwenze ariko afise impano y'urukundo muri we kandi iyo mpano kuyibona ku muntu n'umugisha aremera igihe cyose tugiye kuri terrain nawe acazana kamera yiwe akazana afise sound yiwe vraiment ni impeccable afise sound nziza cyane umunsi wa mbere dutonda tugiye gukina filme yaci azazanye sound yiwe azana kamera yiwe guhera filme ubuzima yaciye yoroha cyane kuko imisi yose twakoresha kamera zibiri nukuri
warantangaje cyane kandi ikindi kintu naco ni umuntu adaprioriza cyane amafaranga. Hari umuntu igihe cyose wumva umengo agucemwo akurya amafaranga agire gute, oya ahubwo ni umuntu ashyira imbere ubucuti. Arashobora kwemera guhagarika programme ziwe ku bwacu, ntivyoroshe, ariko Joachim nukuri uwo mutima w'urukundo urawugumana, atari kugiye gusa ariko no ku bandi, kandi wumve yuko tubigushimiye cyane byimba mutima. Uno musi twariko turasangira, hari undi munsi tuzoba turi mu bushimwe, sinzi ko azobara ama award canke bizoba bimeze gute, ariko ivyo navyo ndazi ko biri imbere. Mwiza hano turabona parrain wa estime, umukwe yasivye ariko parrain wewe turabona ko ari hari. Turagushimiye n'ubwo yasime nibanga. Ndabashimira cyane rero mwese abaje kudushigikira ababanye natwe. Munyemere nshimire cyane Alvera. Murabizi ko ni umustar, afise ibikorwa byinshi abarimo, ariko gihe cyose tumuteye akamo vraiment ntigera tugara ko na gatoya. Araba disponible ndetse akanashika no ku mwanya mwiza. Alvera tugushimiye cyane kandi Imana mu ijuru guhezagira. Munyemere nshimire bano bashitsi bahire twari kumwe. Uyu niwe asanzwe ayoboye Rukundo TV. Rukundo TV murayizi, murazi ya Mr Sami n'abandi baciza n'abaye Mablu, niwe asanzwe ayihagarikiye. Rero nawe yarafise ibindi bintu ari kuba arimwo, ariko murabona ko yaduhaye umwanya wiwe akabana natwe. Munyemerere nawe netumukomera amashi. Nagira nshimire na Shemeji Samson, nawene yavuze ati ntegerezwa kuza usangire uwo munezero. Byari gukunda, uyu avukana na madame wanje, byari gukunda akaba ni mu bindi bikorwa, ariko yemeye gutanga umwanya wiwe wo kubana natwe. God bless you. Turi kumwe na Bosco ni umukuze, akaba avukana n'uwo mubona hano, nawene murabona yuko yemeye kwitanga kugira ngo abane natwe muri uno mwanya. Rero turabishimiye cyane kandi turabashimiye mwese, Imana ibahezagire. Dushimire bano bakameramani bacu, dushimire Simon, dushimire Topson 7 ari kumwe natwe, ni nawe umufotografe yama yadufashije kenshi. Dushimire n'undi mukameramani tubona turi kumwe hano, hariho n'undi mukamera woman ari hariya. Mwese turabashimiye, abakinye muri filime Umwansi turabashimiye, ababaye hano n'abatabaye hano, abakinye muri filime Buzima. Hanyuma by'umwihariko dushimire abafana bacu beza, abantu bacu dukunda, abantu bacu twubaha. Turabashimira cyane. Nyamba turiko turakora bino ni kubera mwebwe. Muradutera intege cyane. Ntibagiye cyane umufana akomeye cyane yitwa Bertin aba muri Amerika, aradukurikirana cyane kandi aradushigikira. Imana yo mu ijuru imuhezagire. N'abandi bose, Sabas muri Zambia, uwo ni mazina, n'abandi benshi bagenda badushigikira muri bino bikorwa. Abafana iyo film isohotse baragerageza gusharinga. Dushimire abamenyesha makuru, abanditsi, dushimire amaradio n'amateleviziyo, kuko ni watuma ibikorwa byacu biva aho biri bigashika kure. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Mu gusozera je ndarangije, ariko nibaza ko twogira umuntu umwe canke babiri muri bano bakinyi, na cyane cyane nka Mama Jocelyn agire akajambo ashikiriza, nambara ko gushima canke iki ku ruhande rw'abashitsi. Hanyuma tuce dusozera, nibaza ko atavyinshi, ahubwo tuce turonka akanya ko gufata ifoto. Hanyuma Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mugoroba ndanezerewe n'iteka ngiye muri bino rugo rw'umuhungu wanje kaje neza. Hanyuma nibaza yuko umwe wese ahari iba yaguwe neza.
ndamushimiye cyane mpagurutse nongera ndamwibutsa yuko natwe ibyo akora ibyo adufasha ibyo tubanamo natwe turanezererwa ukuntu niyo umusanze muhira twari turavugana mu kanya avuga ati ni ukuri jewe ndabona yuko nshoboye n'ibikorwa by'abapfasoni mu rugo turiko turaraba ingene yadufasha murabona yuko bimeze neza rero ku izina ry'abakinnyi bose turamuje kubona bosi wanje rero kuri uno mugoroba akanyamuneza ndazi ko tugafise sivyo gayemwe dufise akanyamuneza ni ukuvuga yuko muri mu kanyamuneza nta mutima ufise ubugunge canke urwanko ubufise ni ukuvuga tuba turi muri autorite y'urukundo rw'Imana rero nongeye kubwira Sabasi mu bisanzwe uriko urakorana n'abantu ukabona hariho abanyantege nke ndazi ko usenga urasenga ijoro n'umurango 4 canke 3 na 5 ariko iminsi yose ni wabona uriko urakorana n'abantu ukabona hariho abariko baraguca intege wowe ni wasenga ukumva Imana ntikira irugurura ikirere nukuri aha akwisi hari abafise impano hari abifuza ndabikubariye kubera iyo kuri televiziyo hadutse donc bagashira ko filme yacu n'abana baravuga yo ibicompa nanje nkashika nkakora ariko rero si vya bose burya impano iva hasi je kuva na kera ndiko ndiga ndumwigisha narigishije imyaka 24 yose namafasha abana bo muri lycée kugira ngo bashobore gukora agafilme kabo canke bakora agateatre kabo kugira ngo bashobore kurangiza umwaka baherekezanye neza nukuvuga ibyo bambara babikuri wanje byo bakoresha materiel didactique byose bazikuri wanje rero narabyiyumvise mu kuva ndi umwana kuva kandi nakuze ndaba filme kuko twebwe iwacu twahora turaba filme idonko televiziyo ikiri kuri noir sur blanc urumva ko icyo gihe ndari Bujumbura abari bazifise twari bati naramezerwa no kubona ibiti donko biranyigisha utumengo nyene uri kurabibamwe hanyuma rero no kubana n'abandi uravuze ikintu ciza ngo uzontezagira burya ndababarira umugisha w'umuntu aha azogenda hose imyaka azomara yose isubira utegeza kumugerako naho yoruha icyo ndakwiza urakoze cyane ndumvise yuko nzohezarirwa nawe rero icyo twemeye natwe abakinnyi bamwe twari twavuganye kare telefone je itaranzimana iri ku kazi ntabwo none ko mbona muturiko murihuta byapa bigenda gute ngo uraduserukira ubuza kubona kabaye hafi uraduserukira none nukuri ndabivuga ndavuga ko twaguwe neza kandi twicaye mu cyicaro cyiza duteguri kandi twanye kandi twafunguye amatwarose n'ijambo rero Imana yo mu ijuru ikumpezagirire igusubize aho wakuye Imana yahezagire nibaza yuko twasa n'abasozera ariko mu gusozera mu nyemerere nabo bari hariya kure bamere nk'abegera hano kugira ngo dufashanye isengesho ryo gushima Imana hanyuma tuce dusaba badufashe bino bintu bimwe babikure kugira ngo turonke ingene dushobora gufata agafoto murakoze cyane mu nyemerere duhaguruke dushima Imana jewe sinobidondagura arakora ibitangaza jewe sinobidondagura arakora ibitangaza jewe sinobidondagura arakora ibitangaza jewe sinobidondagura data turagushimiye data tuguhaye icyubahiro
uri imana nziza kandi uri imana y'amahoro, uri imana y'ubushobozi. Upate picha